ukaba ushaka amasengesho guhindurira, genda wiherere. Twarabonye ko kuba ngo mu bwigobe ko bwisumba byose hari ico hakura gisumba cy'abandi bahakura. Genda wenyene. Ngira mvuga irindi jambo rimwe. Nsa n'ubashingira intahe. Yego. Jewe turaramukije cyane bakunzi ba Ikiganiro TV, turabahaye ikaze kandi mu biganiro bya Ikiganiro. Turabashimiye ababana natwe mu biganiro tubashitsa ko twongeye kugira amahirwe yo kuganira namwe mu biganiro duhora ducisha kwindombonesha kure n'ubutumwa bwiza muhora mwumva. Turagarutse kandi duhakaze abakunzi ba Ikiganiro TV, nivyo? Yego cyane, turabahaye ikaze. Turabakunda cyane mu byumva. Amen. Nukuri twumva ataco tutokora kugira ngo tunezereze imitima yanyu. Ego rero turabahaye ikaze na karibu. Wa uyu muvyeyi mubona kuri kamera yamaberewe, naringiye kwivuga na n'ubu baraberewe. Shangira nuko nkunda ndaberewe gatiyeri. Cyane pe cyane. Abasaza ntibabego. Yo barabegwa ahubwo bama biyubura mu nkome zisha bakabega ukibaza ubwiza bwabo iyo buturuka ukabibura. Urazi yaba utarukijije uko ntumetse. Mba ndakanyogo. Ibyo nukuri kuko Imana ikintu kimwe nabonye mwibanga ryo kugendana n'Imana. Nasanze harimo ibanga rikomeye. Icambere ntuviva ibibazo. Ibibazo ntubugira ubuzima bwawe, kuko iyo ugiye kugira ubuzima ibibazo ugashaka kubibamo birakwica. Nasanze ikintu cyambere gisazi cyari ibibazo, ariko igihe ubisuzuguye yo gumana amahoro. Hari akantu nabonye ku marezo sosiyo kavuga ngo ibintu bifasha umuntu amaze gushikana imyaka 60 ibintu bikwiye kumuranga. Karavuga ngo kirazira kwiyumvira ku byaheze, ibyo utashoboye muri kahise inopfa kubigarura mu buzima bwawe, byibagire. Hama kandi ngo uzura ruhuka, ufata umwanya ukwiye wo kuruhuka. Hama ngo ikindi kigira gatatu, ngo ujuranywa amazi menshi, ngo naho utawinyotewe ujuribuka kunywa amazi. Hanyuma ugira gasiporo buhoro katakuvuna, kuko hari abantu bashaka kwivunagura ngo baduge imisozi kandi ntiyabyugishobora. Hama aranavuga ngo n'ugukunda gutwenga, ukagerageza gutwenga, ukagerageza kuja mu bagenzi mutwenge munezerwe. Baravuze utuntu tutari duke nuko byose ntavyibuka, cyasanga burya kandi nivyo buzurawe umutima ubabaye. Urakuvuna, umenga n'amagufa yawe arumye, n'umubiri wawe ubusa nabi, uranyankabirana kubera ibibazo. Ariko igihe ibibazo bisuzuguye, rero nasanze ibanga ryo kubisuzugura no kuba mu Mana. Bituma vraiment ijambo ry'Imana rivuga ngo mwiyubura mu nkome zishasha nk'inkukuma. Nivyo abanyabyaha ntibashobora kwiyubura, ariko hiyubura abantu bari mu Mana. Amen, 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 amen. Aha niko biri, kandi mu bintu twe kuganira ko twumvise avuga ibintu by'ibyago, ibintu bitagenze neza muri kahise, bishikira abantu benshi. Ariko tugiye kugaruka ku buzima bw'abantu benshi babamwo, yaba bato yaba bakuru, aho bahura n'ibibazo ariko ugasanga batwawe navyo babihezemwo. Mbere ko dutangura umuco mwiza wa Ikiganiro ni gusenga. Reka tubahe kaze mu dushime mu biganza by'Imana. Kaze Mana datarugira byose uri mu ijuru, nje imbere yawe kandi nzanye umutima wuzuye amashimwe, nzanye umutima wuzuye indirimbo nshasha, kuko Mwami Imana wankundiye twese ukadukundira. Abariko baratwumva na mwene data Thierry
wadukundiye turabyuka duhema umwuka w'abazima dutambuka twumva tubona twikorera ibikorwa vyose wa Mana we n'ishimwe rikomeye ryuzuye imitima yacu kuko ibisi byose babihawe si bose babironse twebwe kubona turiko turahema umwuka w'abazima n'ubuntu twagiriwe none tuzanye amashimwe imbere yawe nyaguhoraho kandi dusubiye kuza tugushimira kuduhaye n'aka kanya keza ngo tuganire ibyawe Mana ni iby'igiciro kinini jewe sindabifata ibisanzwe ni iby'igiciro guhinduka akanwa k'Imana nico gituma n'ubu nsenga saba ngo cicikara ryaka ku munwa wanje sinkavuga ibidakwiriye n'ibitabereye ndetse na kera ari nyuma ya kamera ibibazo byose abaza nsavye mpwemu yera nta na rimwe nshobora kukwibagira mpwemu yera kuko niwe mufasha twahawe umugenderere nanje ungenderere kandi ndasengera n'abandi bose bazokumva bino kino kiganiro mpwemu yera uzuguherekeze kibafashe kugira ngo akibirengeye ca byose tugumana amahoro n'umunezero wawe kuko twasanze ikintu gikomeye muri buno rugendo muri buno buzi n'amahoro n'umunezero wawe rero mukunzi mwiza ndagushimiye ko wemeye kubidukorera ntama icubahiro cyose n'amashimwe yose akomeze kuba yawe mu izina ry'umwami wanje Yesu Kristo senze nizeye kuvyumvise amen 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 murakoze cyane hari ubuzima tubamwo bw'ibigenda neza bw'ibitagenda neza ubwo buzima n'abantu bariko barakurikirana muri Canaan TV barabizi hashobora kuba ari umuntu adukurikira ari mu bihe by'umunezero undi akadukurikira ari mu bihe by'umubabaro reka no munsi tuvugane ku bantu bari mu bibazo bahura navyo bagenda bahura n'ibibazo bibabaza ibintu nyene bibaca ivutu hari umuntu aba mu bihe bibi bimubabaza bibabaza pe akavuga ngo wapi je nariyakiriye ngo ubuzima ngo ni kubamwe nyene nta kundi ngo aha hantu nyene no kunyene Imana yavyemenzo haguma kunyene nta kundi mwe iki kintu cyo kwakira ibibazo no kubiguma mwe muvyibaza kwiki ibintu ikintu nagomba kuvuga ikintu cyo kwakira ibibazo ukumva ngo ni ivyawe ni kibazo gikomeye kandi ico kibazo turafise umuntu ashoboye icitwa ikibazo cyose uyo nawe yaraduhaye uburenganzira twese aravuga ngo bizane bimpe binyikoreze jewe wewe ubone kuruhuka ko yaravuze ati ibibazo biri mu isi hamwe mwo bigumana mwebwe byobasenya byobica ariko ni mu binzanire rero ikibazo kihari uyu munsi hari abantu bashaka kwigumanira ibintu badashoboye rero nagomba gutera intege umuntu wese afise ikibazo reka kukigira icawe gikoreza umwami Yesu kuko yaravuze ngo barushe n'abaremerewe nimuze kuri jewe muzane imitwaro yanyu ndayibikorerera hama mutore ingata yanje yo irahahutse haleluya niko abivuga kandi abantu bimana sindiko ndabahenda birakora Yesu arikorera imitwaro y'abantu Yesu arayikorera kandi sino kuyikorera gusa akanaguhindurira ibihe amen akagukura muri bya bihe bibi akabihindura byiza none ntidufise intahe nyinshi turafise intahe nyinshi z'abantu bari mu bibazo bikomeye hari abantu b'abadroge bamwe mu rwego rwo hejuru basigaye ari n'ababandi umwami Yesu akabahindura turaza abantu b'imborerwa benshi bari bahari ariko uyu munsi arabakozi b'Imana twari tuza abasambanyi kabuhariwe mugabo bahinduriwe amateka uyu munsi bashingira nta Imana bavugira Imana turaza abantu barabatinde babakene batiga batatera imbere erega no kudatera imbere sumugisha oya Imana umuntu wese yaremye uwo ari we wese yaremye yamuhaye itaranti zomutunga mu buzima bwiwe kugira ntabe hariko arasiragoringa ntabeho ubuzima bubi mugabo abantu benshi biratunanira gushika mu mugisha wacu ko tutahishuriwe iryo banga twese turabakandida bo kugirirwa neza n'Imana amen Yesu ijambo ry'Imana riravuga ngo ntawe gupfa rubi n'umwe hari Imana yaremye ngo kiretse wa mwana wo kurimbuka uyo nawe yari yaremewe ico yari Yuda yagurishije Yesu nico yari yararemewe mugabo abandi nta numwe mugabo igihe rero we ugombye kubigumamo yaduhaye
yaduhaye guhitamo ushatse gutwara inzira y'uburyo turi kumwe turajana ibi bikuba ko byose kuko ubuzu ubibwira ni waci bubamfu urijana kuko watoye inzira y'umugwanizi rero nahacu vraiment aho kumenya ico dukwiye gukora kuko abantu benshi bararusha kandi batari bakwiye kuruha inyishu yaratanzwe Yesu yaje ari solution ku kintu cyari cyo cyose yego rero reka ndakwereke hariho umugabo nawe yahuye n'ingorane akurira mu muryango w'ababeshi akurira mu muryango mubi kandi wari kuba ari mwiza uko warahindutse uba mwiza umuntu yitwa Yakobo ni umuntu akwiye kutwigisha Yakobo urazi yuko yahenze se akavuga ngo niwe Esawu agahabwa umugisha umugisha wari gutwara Esawu ukagenda kuri Yakobo hanyuma Yakobo aravuga ati no ndamwica tu ikiyo amaze kunkoreye kibi kabiri sinshaka kuvyemera ndinda kumwica nyina aravyumva biba ngombwa ko mubwira ngo ahungire kwa musaza we Labani ahungirayo aragiye arakoreye inarume urazi ko yamubwiye ko ashaka umukobwa wiwe Rachel aca mushingira mukuru yitwa Leya siwe yashaka urumva nawe arabeshwa aramukorera umva yamukoreye imyaka 7 Leya yashaka Rachel sebuka aramubwira ati sinshobora gufata umwana mutoyi ngo ndamucishe mukuru ntibibaho umukorere nawe asubira gukora iyindi myaka 7 14 ariko akorera umugore yakunze hanyuma aramumuha mugabo naho araruha aramukorera amubwira ko amuhemba inaruma kamuhenda akamubwira ati nzoguha intama zizovuka zisagutya zizoba ari zawe akaguma aje arahindura urumva ngene yarusha mugabo ikindi gihe ashaka kumutega ashaka kumutega ngo amuhe ikintu kidashoboka mugabo ntiyamenya yuko hari umuhezagire wari kuri we amubwira ko izizovyari amabara ko ari ziwe noneho izavuka zose zaba zifise amabara ngo bamugirira ishari baramuwe amwe adeseda gutaha ati ngaha ndahagorewe nuko hanyicira bazohanyicira kubera ishari uriko uravyumva hama umunsi umwe agira iki yiyemeza gutaha agiye ashika mu nzira ariyumvira ati none naho ndiko ndagenda ni sawa mbengiye gushikira he ko jewe naseze nkoze bibi kuri mu kugwanje Esawu ninashikayo ugira umutima we warahindutse azoshika nyakire canka azonyica cyane n'abana banje n'abagore banje kwere yaravyaye ku ncoreke yaravyaye ku bagore we babiri yarafise abana benshi aravuga ati azonyica ariko ico namukundiye nagomba kubwira n'uwundi muntu wese ariko aranyumva murumva amateka yiwe ntiyari meza n'izina ryiwe yitwa Yakobo rivuga ngo umusuma urumva ujya bavuga ngo izina ni ryo muntu aravuga ati uko bimeze kose hari Imana ya data hari Imana ya sogokuru Aburahamu na data Isaka jewe ngira ngenda ikubita imbere ndayiririre impinduririze intabare impe faveur ninashika imbere ya mwene wacu ngiri gubuntu ngenda kubwire muntu w'Imana ukabushaka amasengesha guhindurira genda wiherere twarabonye ko kuba ngo mu bwigobe ko bwisumba byose hari ico hakura gisumba cy'abandi bahakura genda wenyene Yakobo yarafise abagore 4 ngo yarabajabukije n'abana babo n'ibitungwa byose arabajabutsa aravuga ati burjewe turi jewe n'Imana jewe n'Imana ngo arasenga marayika w'Imana araza ngo baranigana bivuga ko yari mu masengesho amwe ya mwoto aravuga ati Imana ndakeneye ku mpindurira ndakeneye ku nkura ku muvumo ndakeneye urumva arasenga
ngo bugiye guca ngo mareka aramubwira ati we ndekura burakeye uwundi ati naho uraramu sindakurekura mwabyumvise sindakurekura gushika ugeze gushika impindura y'izina gushika unkuye ku muvumu kampa umugisha hamacara mu badati mbega hajya nyene witwa nde ati nitwa Yakobo urumva bisigura ngo yaramenye wari we yaramenye ko ari umusuma yaramenye ko yitwa izina ribi yaramenye ko yakoze ibibi uyu munsi utaramenya ingorane urimo biragoye ni ko wokira arabimenya acaramubwira ati okay ko wimenye izina ukabugemera kandi ukaba warihakanye utagishaka kwitwa iryo ndaguhinduriye ubu witwa Isirayeli haleluya ati witwa nde witwa Isirayeli abona gushikira bande abona gushikira abana biwe n'abagore biwe n'ibitungwa vyiwe hama komeza urugendo mwene waba mubonye hajya akowa nikabura yatanguye gupanga ngo inchoreke zije imbere n'abana inchoreke kubikwiza Koreya yashari yamushize inyuma ati nibitera bibanze bitana abandi boronkangira akajya kuguhunga bari kurumva ngo abaje imbere yikubita hasi inkoro hasi undi nawe ataraza aramuyambira waze ko yamuyambiriye kubera iki yamuyambiriye kuko Imana yafashe umutima wa Esau ukuramwo umururazi wose iwuzuzamwo urukundo bisigura ngo Imana nta kintu na kimwe kinanira ivyo wowe ubona bikomeye imbere yawe ku Mana ntibikomeye no ntibikomeye umutima wese abo Imana yarawuhinguye irawujyanjagura wisukamo urukundo rwayo ngo aramuyambira ngo bararira bari bakumburanye ariko yagiye akubita urutoke ati ndamwica ati ndamwica ubwo harahinduye umutima ahindura imvugo rero nta wundi muntu ashobora kuguhindurira ivyo ubona we udashobora nta muntu ashobora kugukura kw'iryo zina wiswe hari abantu bafise amazina atiyeri tebajya iwabo n'abarozi iwanyu ntihagire n'uhinjira cyangwa ukajya ngo bajya ngo iwabo ngo n'ifaranga wimbiye baramenya aho riri ngo rirabamotera n'ibisumakwa cyangwa bajya iwabo ntibarongogwa batera umwaku urazi ko ari abantu bambaye iyo etikete kandi akumva ati iwacu ntiturongogwa ntako cyangwa bakakubwira ati wabo nta urenze imyaka 40 hakitegura ageze kuri 40 harageze ko ntaha ageze ko akavyakira akavyemera nigeze kumva umukozi w'Imana yadushingiye intahe ngo iwabo nta numwe yarenza 45 kuva kuri se wa tout le monde abo bavuka 45 baba bagiye nabagira Imana arakizwa hama ngo baravuga ati jewe ngirashikane 45 sinzoba cyo kimwe n'abanyi banjirije ngo afata iminsi y'ukwisonza shaduga umusozi ati man ndakeneye kumpishurira iki kintu ikenyura abantu iwacu kuko ijambo ryawe ryarambwiye kuzoduhaza kuramba none bigenda gute ngo iwacu ntihagire uburenza 45 ngo arasenga acaja mwiyerekwa ngo acabona umuntu w'umutama aje afise icumu hama aje kwica se ngo sekuru ngo acaramubwira ngo iruke mwananje ngo niwe yatumaze ahubwo yaraje kumwica we Panasi yaraje kwicawe mwiyerekwa ngo uwo niwe yatwishe niwe yatumaze niwe yamariye abantu jewe ntibikunda nduwundi muntu ngo acaragenda barahura baragwana ati ryacumu ndarifata ndarivunagura ndarita ati gushika uyu munsi ndiho nabandi bariho wow ahindura amateka uyu munsi kwereka abantu bemera bakavuga ngo binivyi wacu ntiturongogwa ntitwubaka uwo n'umwuka mubi kandi Imana irawukura
uriko uravyumva Yakobo amenya iki amenya ko yitwa izina ritari ryo aravuga ati Mana sindakurekura naho bigenda gute utampindura izina Mana irarihindura none wewe bizoza kuri plato kugira ngo Imana ritubwira ngo aho tugwana saba inyama n'amaraso ni imyuka sivyo umwuka nawe nturuha umwuka ntusonza umwuka ntukenera relation ntuvyara nta yindi preoccupation nukugwana nawe ariko Yesu yavuze ngo ndi kumwe namwe muri urwo rugamba amen nuko sinzi ko ndakwishuye munyishuye neza cyane kandi murakoze mu by'ukuri ndabizi ko n'abadukurikiye ikintu bungutse tuve muri zone de confort yo kubona kumenga aho hantu turi naho ntaco nta kundi haracariho kundi byogenda neza mu izina rya Yesu tuko twegeza guheza ikiganiro ariko umuntu ashobora kwibaza ku muntu atagira umuremesha ngo amufate ukuboko amwereka ati cangaha hari abantu usanga novuga ngo byamana abamukikije bamubwira ibipfa gusa ntabamubwira ibishobora gukira bamwereke ko bikunda ni yihe message womuha tere ndakubwira ikintu kimwe ntuze wigere wemeranya n'umunsi umwe n'umuntu aguca intege jewe niyo hari n'umuhanuzi ambwiye ijambo ritari ryo kandi arivumiraho nyene rito ndajyanse onondo Jesu mbega urazi ko ikintu cyose wakiriye kikubako nigeze kuba mfise umwana agwaye njya kwa muganga barambwira amajambo mabi ibintu bitazo ndabagira ntivyo muri ko muravuga je sindiko ndavyumva wewe wambwira ngo uyu mwana ntazobaho ntazobera gutya kandi yari umukozi w'Imana none azokorera Imana gute azobwira abantu kata no ivyo ndavyanse sivyo muri ko muvuga ibitari ivyo umugabo aranda ati mbewe urakomeye cyangwa sindakomeye cyane gose ntukakira ikinyoma cya Satani kuko igihe wakira ikinyoma cya Satani ngo hari umudayimoni acaza kugishitsa aca yihuta gushitsa ibyo watuye umugabo igihe uvyanse ukatura ibyiza hari marayika wuhoraho aza gushitsa ibyo amen rero nimukature nabi ntimukavuge nabi vuga neza ururimi rwacu rurarema turutumana duto Imana nta kindi kintu na kimwe yakoresheje mu kurema yakoresheje ijambo nawe ijambo urekura rigira ubushobozi atura neza ngira mvuga irindi jambo rimwe nsa n'ubashingira intahe yego jewe hari igihe numva ko ntokwisengana jenyene ifoko ndonka abandi bamfasha nkamagara abantu imwe n'abarangoboka barazantuze haremwe abambesha abavugisha ukuri bose baraza amabara yose iyo ufise ingorane amabara yose araza mugabo igitondo kimwe ndavyimvira mbega ninde ashobora kunyikorera umutwaro jewe ko ari jewe nzi ububabare reka ngende nje ndabibwira Imana yanje niha indero niha umugambi uko ntegerezwa uko minsi yarema nteza kuvyuka nkaja mu cyumba cy'amasengesho ndi jenyene ngasenga niho havuye n'iki gikorwa niho havuye n'iki gikorwa cukuba wenyene n'Imana muri babiri amen bigutuma ukomera bigutuma n'Imana ikwekipa kandi kuguma uba mu ijambo niko uronka inkomezi niko hakuri hishurirwa rero ntera intege umuntu wese ariko aranyumva va mu kigwi suko ndacanka vraiment ndagikunda cyane ndakunda n'amateraniro yabera gose amen sinumva ko none yasebane atakira ikintu gikomeye ibyo ngira barabizi atari ikintu gikomeye nta consivya iteraniro ryabera mugabo nta kinganya n'umwanya wawe muri babiri n'Imana ntibishoboka pe
bana muri babiri uyibwire urire ushaka unagende ujyame imbere yawe Imana nje kurira gusa nje kurira gusa kwera umutima wanje urabona ikiubabaje icyo kintu kirakomeye imbere y'Imana cyane sivyo kirakomeye imbere y'Imana buhoro buhoro Imana izogenda gukomeza izogenda kwishura izogenda usanga wabikunze kubana nayo wumve ntiwobaho mutariko muraganira nayo mugabo ntuwa mu minsi yose hariho n'abatuma ngo narungitse umuntu ku musozi warungitse umuntu ku musozi wewe atawo waduze umbe byo byashoboka ntibishoboka arashaka kuduga mugana nawe waduze simvuze ko umuntu kugufasha amasengesho ari bibi oya no kuri ni byiza mugabo ugira umwanya wawe ugira umwanya wa intimite yawe n'Imana yo kuganira nayo yo gusenga izogenda kwambika imbaraga izogenda guhishurira kandi kurya urukundo rukomeza kugwira rwo gukunda Imana n'ivyayo nayo izo kukorera ibikomeye igira avuga ngo nkunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka nibo bambona rero ni wagira umwete wo kuyirondera izo kuyereka kandi izo gutabara amen wa murakoze cyane ndabizi ko abantu badukurikiranye hari ikintu bungutse mwa kino kiganiro twumvise ibintu bikomeye ndumva ataco dushobora kurenza ko mu kwegera Imana mu by'ukuri umuntu yegereye Imana yakira byinshi kandi byiza avuze ikintu gikomeye gihambaye cyo duha amahirwe abantu bose bakacumva kubana n'Imana muri babiri amahishurirwa akomeye ibintu Imana izotuma umuntu kenshi ntibimubwirira mu kigwi baba ari babiri n'ijambo ry'Imana riravuga ko kuntu Imana yavuganye n'umusavyi wayo Eliya ngo ku musozi Horebu bavuganye ari babiri imubwira ibikurikira mu by'ukuri kuvugira mu kivunga nukuri irakunda ko umuntu agenda akayisanga bakaganira ikamubwira iby'umukeneyeko hari n'abantu rega bagenda bari mu bintu bataritora mu mihamagaro yabo ugasanga bacahwiwisha bakora ibintu iyo muri babiri n'Imana iraguhishuriye ikiguhamagarira pe cyane gose reka ndakusomera akakanza mu itanguriro 35 umurongo w'10 shikane ku 13 umigene yabwiye Yakobo w'Imana iramubarira iti izina ryawe ryari Yakobo urumva we wari umusuma mugako ko wemeye ukaza kubana nanje tukananigana ukavuga ngo ntundekura ngo mberere izina ndaguhaye ryari Yakobo ariko ntuzosubira kwitwa Yakobo urumva uba ntibizogaruka rero nawe niwagenda ukagumana n'Imana ari umunsi zo kugira ngo iki cyago uzosubira kukibona ukundi amen ngo wiswe Isirayeli nuko imwita Isirayeli Imana iramubarira iti ni jewe Mana shobora byose urondoke ugwire ihanga rizogukomokako mbere n'isinzi ry'amahanga n'abami bazogukomokako mu ruragwawe kandi igihugu nemeye ko ndagihaye Aburahamu na Isaka nzokiguha nawe n'uruvyaro rwawe ruzokurikira nzorugi umbise iyo wasenze iyo warondeye Imana ntiguhindira we wenyene bagukomokako bahabwa umugisha ariko navyo n'abagukomokako bahabwa umugisha rero abantu b'Imana mwebwe mubona mufise amateka mabi hari abantu bafise amateka mabi kandi bivuye ku byaha burya ugiye ukaraba iki cyaha cyaherekera kuri Aburahamu kiraduga kuri Isaka kirashika no kuri Yakobo ariko urumva ko ari Imana igahindurira n'uruvyaro n'ukuri rero niwagira umwete wo kubana n'Imana siwe uzoburi kurikorera wenyene uzoburi kukorera n'uruvyaro amen kandi burya ugukomera kwawe n'ubundi asuye kukivuga ikabonekera kuri wewe kuba ari inyuma yawe rero uruvyaro rw'umuntu aba mu bwigobeko uruvyaro rw'umuntu abana n'Imana
rugira umugisha, rugira izina mw'isi, rurakomera mw'isi. Rero ukaba ushaka ko uruvyaro rwawe ruzokomera, birondere kandi uzobironka. Imana ibahezagire. Amen, amen, amen. Murakoze cyane, ndabizi twungutse, numvise nk'ikintu gikomeye cyane cyitwa gutitiriza, kwinginga, kudacika intege, ugakomeza ukarondera Imana mu nyonga hayo kandi irakwiyereka. Imana iri juste ku buryo idashobora kwirengagiza umuntu wayo, ngo ntizote umuntu ruhebwa, ngo kandi ntizoramira inkozi z'ibibi, kandi ngo ntizigera yibagira abatacumuye. Wow. Turabashimiye cyane ukuntu mwadusangije izi nyigisho zidasanzwe z'ijambo ry'Imana. Reka turangize dusenga Imana. Yego, Yesu aguhezagire cyane. Amen. Naho ubwitange bwawe Imana ntikabwibagire. Amen, amen. Data muremye ijuru n'isi, mu izina rya Kristo Yesu turagushimira kubw'urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Tugushimira ko uhora utubera ku rugamba ijoro n'umurango. Abadukurikiranye turabasengeye. Ikiganiro hari umuntu acumvise ari mu bibazo, wongera umugendere, umwereke kuri Imana wavuze ngo nimudodore muzokugururirwa, umukure muri zone de confort, umwereke ko hariho ibyiza byinshi wamugeneye kugukorera. Buri muntu wese wahamagaye kugukorera wamwereka urugendo runini rw'ibyo muzokorana, kandi birangije Bibiliya ivuga ngo bapfa bisaziye bageze mu zabukuru, ngo barangize urugendo rwabo neza, ngo bahambye abasogokuruza babo amahoro, kuko bakoze ibyo bateza gukora. Dusengeye mwama abadukurikiye mwa kino kiganiro, ukomeze kubatabara, ubafashe ibibazo barimwo bibakuremwo, ubaremere intahe nshasha mu buryo bizotuma bashobora kwatura gukora no kugira neza kwawe. Tugushime ko banye natwe mwa kino kiganiro. Ukomeze uhezagire Holy Canaan TV, ukomeze uhezagire umukozi wawe, ukomeze umwungura ubwenge, ukomeze umuha inkomezi, azobona impera z'ibikorwa gukorera. Icubahiro n'ingandi bikomeze bikugarukira ibihe byose, natwe ukomeze twongera inkomezi zo kubana nawe no kugukorera, mu izina rya Kristo Yesu. Amen.